erega burya abanse kubaha Imana abazopfa bapfiriye mu byaha byabo bazobabazwa cyane, abazoba bari mu muriro utazima. Hari hahandi handitse ngo hazoba ngo kuryanya insya z'amenyo, bazoba bafise uburibwe n'ububabare butuma baguma bahekenya amenyo iminsi yose uko yakabayeho. Bisigura ngo na hantu habi cyane nifuza kuja kandi ntakwifuriza na wewe kuja. Umvira ijambo ry'Imana, wumvire n'abavugishwa n'Imana ku neza yawe kugira ngo amaherezo yawe azobe meza, ntuzoseserezwe nk'uyu mutunzi. Yaraguwe neza kiri mu isi, ushobora kuba uguwe neza ubona ufise ibigukwiye, atagusuhuza umutima, atakwiyumvira ngo ndiki, atakwiyumvira ngo nambara iki, atakwiyumvira ngo mbega mva hashike muri vire gute, ufise ibigukwiye. Ibyo nibihagije kugira ngo amaherezo yawe azobe meza. Iyaba ubutunzi ariyo yari impembo y'ubugororotsi, abatunzi bose bogiye mu ijuru. Nta mutunzi atogiye mu ijuru, nta woja mu muriro. Ariko suko biri, impembo yo kuja mu ijuru nukugororokera Imana, nukugororokera Imana. Aboro naho boba boro ariko bakagira umutima wo kubaha Imana, wo gukunda Imana, wo gutinya Imana, abo bazorangiza neza. Nuhavugira ubwoba ukabukenye, uko biri kose wewe suzuma umutima wawe, nuraba ubwo bukene, nuraba iyo ngwara ufise ngo have ujya mu byo kwidodomba. Oya, bandanya ugira umutima mwiza, bandanya wumve ko wubashye Imana, bandanya ugira ishimwe muri wewe, nibikubuze kubaha Imana. Icoma naho woba ugwaye ukagwara wubaha Imana, uzorangiza neza, uzorangiza neza uje mu ijuru. Ariko umutunzi ngaho yoba atunzi bimeze gute, atakubaha Imana kuri muri we, nta juru azobona, umuriro uramurindiriye nta kabuza. Nuko rero inshuti yanjye uri kuranyumviriza, suzuma umutima wawe, suzuma urabe ibyo uri muno munsi. Nuhave wishimira ubwo butunzi. Nta mutunzi azokizwa nuko ari umutunzi ngo arangize neza aje mu ijuru. Ekari umuntu azokizwa aje mu ijuru nuko yubasha Imana n'umutima wiwe wose, agakora iby'Imana igomba. Uwo niwe azorangiza neza akaja mu ijuru. Rero ntuhave ubura amahoro, ntuhave wumva udendebukiwe, ntuhave wumva umengo noneho kugwaye ko atacu ufise. Abakene, hari igihe umuntu agira ubukene akazogira inzigo, akagirira inzigo abantu bose. Eka gukena nibisanzwe, kuba udafise ubutunzi nk'ubw'abandi bafise nibisanzwe. Harya ubukene bukomeye buri mu mutima w'umuntu. Ushobora kuba ukenye mugabo wifitiye Imana, wifitiye ijambo muri wewe. Uraza umuntu iyo akenye mugabo afise imigenderanire myiza n'Imana, wumva umengo nubwo ukenye usumba abantu bose.